Hello bakuzi ba Bude Buja TV nze ko mumeze fresh Jennibo nkuko bimona ni bonda shibimana ndabitse kuri micro Ange Irankunda bendo kamera nko bimenyere ni Juma Jux Berger de la Capitale nko mubona rero turane kuri airport tuje gutegera umuririmbyi rurangiranwa hano mu gihugu cy'u Burundi ari we Master Music Masterland ari CEO wa Master Music umuririmbyi wacu rero yaragiye mu gihugu ca Mali ajanwa mushaka kumenya yajanye n'ibiki yatuzaniye ibiki reka mukurikirane ikiganiro kugira ngo mumenye yajanye n'ibiki nibihe yagiye kutuzanira yajanye n'ibintu byinshi ariko muraza kubimenya mu kiganiro nyezina reka ndababwiye ko ndakunda cyane mudukurikirane cyane. Rudiamo kidogo, kadogo. Mzaki foto. Kadogo juu akapicha. Bon frère, akapicha. Bon frère. Uma convida ele também. Bon frère, o que é bon frère? Ingo. Aga photo moi na bon frère. Naka bisu, bien sick. Oui, voilà. Oh. Moshe. Picha kuipinga. Picha vizuri sana. Inabidi airudilie. Karibu tena. David, c'est comment? Bravo. C'est bon, c'est comment? C'est bon, Tege. Welcome back, boy. Esta la camisa tunabona. Master ametukubalisha. Bado turabona. Bizu. Eko piga picha ajapiga picha. Bizu. Atakuja kwambia ni mkolo. Nisimkoroge ndamkoroga paka. Ikaturarindiriye bizu stari bizu. Wapi? Munguza mwari, sikure mwari. Aruma. Sorry. Serukiye abandi turi kumwe mu bikorera ivyabo mu bijanye n'ivyakaranga n'imico kama mu Burundi. Urugendo twahoramwo n'urugendo rwadukuye ngaha anye i Burundi udushikana mu gihugu ca Mali aho twari tugiye guserukira abandi barundi bakora ivyabo mu bijanye n'ivyakaranga n'imico kama dufashijwe n'ishira hamwe rifashwa n'ubumwe bwa Buraya
bita Pasaka tugiye mu isabukuru bita Festival Art Maya mu gihugu ca Mali. Iyo sabukuru rero ikaba ryatanguye twavuye ngaha anye tariki 31 hama gushika hirya yejo ku munsi wa gatandatu niho ryasozegwa. Iryo sabukuru rero tukaba twagiye nk'abantu bagiye ubwa mbere na mbere gushigikira hamwe no kuraba aho abandi bageze kugira ngo twakura icigwa, ico cigwa kizoheze kidufashe mu bijanye n'ivyakaranga n'imico kama ngaha anye mu Burundi. Ico batoye babanje kuraba abantu biyandikishije ko ari abikorera ivyabo muri ubwo rwego nababwiye muri iyo organisation bita Pasaka. Twariyandikishije mu bisanzwe turi benshi ariko bose ntibiyandikishije. Mu biyandikishije rero hariho abo bafashe yuko kumbura hari ico barusha abandi baravye ivyo turiko turakora mu bisata bitandukanye. Muri twebwe harimwo abakora umwuga wo gucapa, gusiga amarangi, kubumba, eka mbere hariho n'abakora ibijanye n'ivyo muziki. Abagatatu nibijanye n'ivyo ukubaka, abantu bakora ivy'amaplan hanyuma kandi bakubaka amazu. Abo rero bose bari mu mugwi w'ibijanye n'ivyakaranga n'imico kama. Akaba rero twebwe ari twe batoye mu bandi kugira ngo tuze guserukira Uburundi. Uburundi bwarungutse ibintu byinshi cyane. Ubwa mbere na mbere kubona abarundi baronse umwanya wo gushika aho mu bindi bihugu, ibihugu biteye imbere cyane mu bijanye n'akaranga n'imico kama. Twarabonye dushitseyo yuko hariho ibintu bitari bikenyi baturusha kuko natwe dufise n'ivyo ico tubarusha, ariko icambere baturusha nuko twasanze abantu baho abatwita ngo n'abartiste n'abantu bavyitayeho cyane kandi bateye imbere cyane kandi benshi barabikora kandi ivyo babeshejeho. Twarabonye ko bari imbere cyane turavye aho twe tugeze mu vyerekeye ivyo kubaho neza, ivyo butunzi bari imbere cyane. Ikindi baturusha nuko twasanze abartiste baho ari abantu bitunganya neza, barumvikana, barashoboye gushika ku bintu bitari bikenyi kuko bashize inguvu hamwe. Ico rero ikintu kinini tubona ko baturusha guko twebwe turashika ahantu tubona bageze. Baratweretse yuko ari abantu bamaze kuja hamwe bakagira inguvu, barashobora gufasha ibintu vyinshi. Ubwa mbere na mbere babanje gukora ku buryo bashira uburyo hamwe, uburyo bw'amafaranga hamwe, bashiraho ibanki ibafasha mbere igafasha n'abandi bo hanze turetse bo bonyene. Icakabiri twarabonye ko bagiye hamwe barashobora kugira imigambi y'iterambere mu bijanye n'ivyakaranga n'imico kama, imigambi iboneka kandi ica ishigikirwa na leta, ikongera igashigikirwa n'andi mashira hamwe ajeje ivyo gufasha abantu bagiye hamwe. Aho rero ico twarabonye yuko ari ikintu twege tutarashika ko cyatubereye isomo, cyatubereye icigwa. Ica gatatu twarabonye ko abartiste baho n'abantu babyeekanisha cyane ivy'imico n'akaranga ku buryo abantu bo muri Mali umuntu abaravye mu byo bakora mu buzima bwa misi yose akaranga n'umuco biraboneka. Bituma abantu bakora bizigiraniye, bakora ibintu bivuye ku mutima, bagaragaza gukora ibintu bagwana no kutagira amakosa mu buzima bwabo. Ivyo rero ni ibintu tubona yuko bikenewe na twebwe yuko abantu bakorana umutima mu nda bakagerageza gukora ibintu bashize imbere. Iyo bavuze akaranga n'imico kama harimo ikintu c'indero, harimo ikintu c'ubukerebutsi, harimo ikintu cyo gukundana urukundo, hari ikintu cyo kwakira ingenzi, hari ibintu vyinshi bituma umuntu akora afise umutima mu nda agashaka kuri mu iterambere. Iterambere rero ntirishoboka igihe abantu batagiye hamwe ngo bagira urukundo, bagira ubumwe, bagira urunani, hama umwe wese icafise akagitanga kugira ngo batebe bashike ku kintu cyotuma abantu bava mu bukene bagashika kure mu vyerekeye iterambere. Igituma twamenye nariko ndababwira ivyo twabonye baturusha, twifuza natwe yuko yoba intango tugira aho duhera guko turabikeneye kugira dushike ku iterambere. Ibindi twungutse twasanze bamwe n'abandi mu bisata turimwo bitandukanye bateye imbere cyane, barateye imbere cyane guko uravye nk'abantu b'abaririmbyi iyo bageze n'abantu bageze kure cyane, bakoresha uburyo bwinshi tubona ko twe tutarashika ko turacari inyuma gose. Turavye
nk'abantu mu byo kubaka nabo nyene bageze kure cyane kuko inyubako yabo ni nkuko nabibabwiye ni inyubako gumusanga harimo akantu kajanye n'ikiranga ico gihugu ca Mali. Hanyuma ibijanye n'ibi vya art plastique ngomba kuvuga ibi vyo gucapa, ngomba kuvuga ibi vyo kubumba, gucura, kubaza, gusiga amarangi n'ibindi barataye imbere cyane. Ibiranga ico gihugu umuntu aribona n'amaso biciye mu gucapa. Hanyuma kandi n'abantu mu byo twabonye yuko ari isomo kuri twebwe barashizeho ibigo bifasha ubwa mbere na mbere abartiste bazi imbere hamwe n'abo bantu bose bafise ingabirano nabo batazifise hariho ibigo abantu baza kwimenyererezamwo bagataba bakabona ingabirano bafise gusumbya abandi gutyo usanga ibishomera ari bike usanga umuntu wese afite ingabirano araronka ahaja kugira ngo azikoreshe mu nyuma zize zimuteze imbere zongere ziteze imbere n'igihugu. Nk'icyo ni kigwa gihambaye cyane twaronse tubona yuko natwebwe tugiye hamwe hanyuma tugashira hamwe ubwa mbere na mbere ingabirano zacu mu budasa bwacu byo dufasha. Ikindi twabonye nuko ari abantu cicigwa twakuyemwo kandi twibaza ko twoshobora gufasha ngaha mu Burundi nuko abantu baho mu budasa bwabo mu ngabirano zabo zitandukanye habaye isabukuru nta kintu na kimwe bibagira. Twebwe keshi ngahi wacu Burundi ho habaye isabukuru usanga bavuga bati nabatamba gusa bakibagira babakora ibi bakibagira bari bakora ibindi ariko bobo babigirira icarimwe ugasanga umuntu wese arafise icaza kuraba asuma ubwenge cyangwa icaza kuraba yinezereza n'indwi bamara mu isabukuru ariko iyo ndwi usanga abantu baho nukuri baba bari mu mahanga baba abari mu bindi bisagara atari aho twagiye bita isegu baca baza bagataha bakiginana bamwe bose bakaraba mu bisate bitandukanye ikimunezera hamwe n'ico atereza gusumamwo ubwenge. Ico rero turabona yuko ari cigwa twakuyemwo twifuza ko natwe ngahi wacu tubigashikaho tugira isabukuru irimo ibintu byinshi bitandukanye. Murakoze cyane kwa mwashe no kuza kutwakira ni munezero udasanzwe kuri twebwe. Hanyuma ico novuga cyambere novuga ko je cyambere cyo cyanjanye nuko murazi ko umuziki wacu mu Burundi uri enclave. Murazi ko ni umurimbyi asohotse agiye kurimba hanze kirese je nakoze ikintu bita novuga TED cyangwa nka presentation nakoze niko ndasigura ibijanye n'umuziki w'u Burundi ndetse nisigurira abanyamahanga nivuga Burundi gusa nabaje tumaze Burundi bambwiye ko bazi kajanine gusa nuko igihugu cy'ubundi ntaho bazi bavuze twego turazi kajanine cyo kintu kirabagira ati okay dore duhishije mugiye kumenya nabandi donc muziki wacu wose ngere ugaranyuye novuga ko je mvugira igisata cy'umuziki ko nisho naserukiye kandi sanga nkoreramwo wose nguganye cyane rero novuga uri landlocked ariko ubu unovuga ko twagiriye ibaka ryo guhura n'abantrepreneurs cyangwa abantu bari mu gisata kandi bakomeye cyane novuga yamvuze cyane mumve kari cyane n'abantu batumye nubanga karorero hari nk'umuntu amaze imyaka 15 akora muri novuga muri corporate societies muri Afrika y'Epfo bijanye na droit d'auteur yateje imbere ico gisata gushika naho kibi cyambere muri Afrika wabari muri Afrika y'Epfo nibo bantu ba mbere bizofanga menshi muri droit d'auteur niho yarari hari abantu bakomeye bavuye muri za Algerie za Tunisie za France za Côte d'Ivoire Nigeria n'andi atandukanye nuko ko kara kajyo gakomeye cyane kuri twebwe gura nabo bantu twahora batazi Burundi natwe tutazi bituma muririmbiye atangura kuririmba kamera 10 ans agikorera concert nga Bujumbura akironka dufaranga tutumiye te muzi canke nutundi ugasanga muririmvyi arinze akukuruka adasohotse igihugu ngagene kurimbira abantu atari aba diaspora mu Burundi nuvuga ko rero ico nashoye kunguka cyambere ndaronse contact z'abantu bakomeye bategura ama festival muri West Africa nka yose no muri Afrika yo hagati no mu manuko nuvuga ko ariho ishizere yuko baririmbyi bo Barundi nanje nishizemwo tugiye gutangwa kuza participer mu festival yo hanze tukerekana natwe ico kintu dufise ku isoko kandi tukiniza n'amafaranga uko duhembwa amadovize akaza agafasha mu gihugu numva ko niko kamaro kambere kandi numva ko kabaye hayisi kuko batwakanye urukundo mutama ya ntangure ntiyashibutse ariko n'abantu batwakiriye neza cyane gose mumve cyane badufashe nk'abami batwereka ikintu cyose ugera ku itiso gushika gwera ku nteguza gushika ku gasozo byose babitweretse nta kintu kimwe tuje turafise nk'abitabo baduhaye turafise amalien turafise ama contact menshi cyane kandi
batugishije ikintu bita partage. Murazi ko nga mu Burundi twigungira murabizi. Murazi harimo n'aba personnalité bo mu media afite inkuru bagati isi partage ni jewe nyine gusa ni scoop. Ariko batugishije yuko ari byiza gupartage kuko yusangire icyo ufise ari ikintu bavuze ati iyo mu bihugu by'abera usanga umuntu ashimishwa no kuvuga ati je ubumenyi mfise abantu igihumbi nabuhaye nabupartage nabwigishije ariko mu wundi umuntu ashimishwa no kuvuga ati je ibintu ndabikora je nyine mu gihugu cyose cy'u Burundi je nyine ndabishoboye. Donc icyo ni ikintu batugishije kwikuramo twebwe nk'aba entrepreneur mu gisata cy'imico eka kandi n'abaririmbyi nka twe twatuzanye iyo esprit ya positivity na optimisme mu baririmbyi b'abarundi kugira ngo duhere ku ico kintu hanyuma twagure inyuma yo twakira rero no kuronka izo contact kinasho novuga ko twashoye kuronka nakaryo keza ko kuba baremereye Burundi kwinjira mu miryango yabo uko twege Burundi nkuko nabage ko twari dusanzwe turi enclave tuzi mu kirundi sino tuzitiriye ubu unuvuga yuko Burundi tuge kuronka amahirwe marembo yuguruye bakaba twemereye kuja muri association y'abantrepreneurs bo muri Afrika yose kandi bakaba batwese n'inzira zitandukanye abaririmbyi bashaka gucamo mu kuronka amafinancement. Murabizi neza yuko muririmbyi ngaha murabizi mwese bwa nguririmbyi collective murabizi ngene bigenda imicoro na bya bindi nyine ntenze kuvuga ariko ubu mari igiye kudufasha dukora ama projet yacu kandi dufise nawe tuyajana dufise n'abantu bashaka kudupartner bavuga ati bano turabazi uko abantu mvuga nk'uwitwa Mamudafe ni umuntu yakoze ibintu bidasanzwe muzi bidasanzwe je n'umugiranye na Mesiya umuziki muri West Africa niko no uvuga kuko n'umuntu nitovuga ngango vyiye tubimare kuko kumbe ko zokora ibindi biganiro tukabisigura ariko n'umuntu uvuga bashoboye gushira hamwe umuziki wo muri West Africa barawushira hamwe batanga uburyo mu baririmbyi no munsi baririmbyi aho bageze muri West Africa usanga kashiye concert ari miliyoni 100 kuri concert iwabo mu gihugu cy'iwabo bana gusohoka hanze miliyoni 100 usanga muririmbyi afite umuduga miliyoni 200 bahagaze neza cyane kubera bashoboye kumenya ngene batunganya imigambi byose ndimaze ko twege muri iyo volley yo kuronka ama contact volley yingene abaririmbyi bashaka kuri access yama financement na volley ngene turonka ngene tu exporta canke dushika kuri soko mpuzamakungu meza ko ibintu nyamukuru tuba twararonse kandi tugiye kubikorera ko cyane duhere kuri aba turi kumwe ariko kandi twiyemeje uko turi ngaha kuzosangiza ibyo twaronse n'abandi baririmbyi tuzobahamagara dufashije n'umuryango niyo shirahamwe rya Pasaki domagara abandi baririmbyi tubapartage tubagira icyo twokora abazodukunda tuzojana kuko turiteze yuko natwe turi babiri ko tuzogerageza gukora ihinduka riboneka mu gihugu cy'u Burundi. Naririmbye mwambajije ki nibagiye amakontakte bari bitwara yaronse nuvuga ko nk'umuririmbyi yakomeye cyane yitwa Sidiki Diabate muramuzi mwese umuririmbyi wa mbere umujene agezweho twararonse management yiyo turaganira turahuza ibiganiro turabonanye n'umanager witwa Salif Keita umuririmbyi w'umurejande muri Afrika nuvuga ni nk'abami b'umuziki wa Afrika abo twahuye n'abamanager babo turahuye n'abaririmbyi batandukanye bo Bibamako turahuye n'abategura ama festival batandukanye nuvuga ko nashe guperforminga ubwo ngo naberekane ibyo nshoboye ariko kandi turahuye n'aba personality ba media zo muri Mali turahura nibaza ko ama video dukora agiye no kuzatangura no kuzaraca ku ma media yabo nkuko hari ama radio n'ama television mwamwe twagiye in touch amanaririmbye kuri concert yabaye samedi yabaye ahantu bita kuri Quai des Arts nakiriwe n'umuririmbyi yitwa Fardo nawe nyine asanzwe akomeye mu muji wa Segu niwe nyakiriye ndashaka guperforminga. Merci beaucoup nibaza ko muri Mali umuririmbyi byo kungora ariko muri byanyakiriye narivye indirimbo Leila yoroshe ifite refrain yoshe gufata nashe sanga ari izina bita Lala muri Mali bakore abantu benshi bitwa bobo baguma basubira indirimbo Leila basubiramwo Lala mugabo byarajana it was amazing very meze neza mugumo umuririmbyi yitwa Fardo niwe yamfashije kunyakira neza avec novuga akeye irisha lero novuga nisho bagize merci aba basanzwe bikorera utwabo mu gisata c'inkino n'imico kama bariko bakurikiranwa bongera bahabwa ubumenyi biciye muri uwo mugambi urangurwa na Africaria
Adisco na Menya Media. Rero aha bavuze Pasake ni uwo mugambi Pasake watumye bagira ugo rugendo muri Mali. Nta bintu byinshi kuko bavyivugiye, nshimye kukongera ko cari ico gusa nagomba kuvuga igihe muriko murabivuga muze kubivuga gutyo ni ukuvuga n'uwo mugambi Pasake uteza imbere igisata c'imico c'imico n'akaranga biciye mu kuduza mu kongereza ubumenyi abari muri ico gisata baririmvyi n'abakorera muri ico gisata bose. Rero bakaba bagize ayo mahigwe yo kuja muri iyo forum Maya Africa Forum. Iyo forum rero akaba ariyo mwumvise baronse mw'ivyo, natwe turabinezerewe cyane gose. Niyumvira yuko ubwo bumenyi n'ivyo byose baronse tuzoronka kanya ko mu misiza ngira ngo mu kwa gatatu bidahindutse tuzobahamagara bakaza bakicarana n'abandi rero bari muri kino gisata kugira ngo baheze bababwira idonido ingeri ivyo baronse, kuko uno munsi ngira ni nko kubahonja ariko mwumvise ko ari vyinshi. Tuzoronka rero akaryo ko kubikora. Hanyuma ndashimiye na mwebwe mwaje ngaha kugira ngo mubakire mubabaze mwumve ivyo baronse ingene bimeze. Ndabashimiye cyane gose kandi ndanabashimiye nabo kubona baragiye bakaronka ubwo bumenyi buhagije. Ivyo byose baronse ivyo ari byo byose bizogira ikimazi muri kino gisata kuri bo n'abagikoreramwo na twebwe n'abandi bose baryoherwa n'ivyo bakora imiziki n'ibindi indirimbo n'ibindi bitandukanye. Ziba bude buja hitinze ko majya n'ibigane by'iwacu mwabonye mbega umurimvyi wacu yatuzaniye iki, mwumvise byinshi kumbure hari ikintu gigiye guhinduka muri industry music kugira ngo ibintu yagiye kutuzanira ntiyajanye na kamwe yajanye na twinshi. Yabavuga yuko akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Nize neza ko mwajya n'ibigane by'iwacu kandi mutera intege cyane kugira ngo n'ibindi bikurikira azoze aragenda ahantu n'ahandi igihugu cyacu kibandanye gitsamirana mu makungu. Ciao ciao, bisous, je vous aime beaucoup.